narabibwiye umuntu w'umugenzi ndamubwira ati burya rero jewe ushaka kudandaza amakara hewe yaranciye intege vrewe arambwira wewe Josiane wewe nzi wowe uzoshobora kudandaza amakara ahubwo ndamwiyereka kugira ndanamwiyereka nubwo abatambonye ndamwiyereka kugira abone ko abone ntavyo gufyina ndamwereka ko nkora mu makara umwanya duhuye nisize ntamenya ko ndandaza amakara gusa abasanzwe abizi tukiri ngaho nyene byaramutangaje umusheri wanje narabimubwiye sibanga narabajije abagenzi banje ndababaza ukuntu babigenza ara nakampimisha naragiye mu isoko ndagura akadobo ndabaza uwo mugenzi wanje kamubwira none bizogenda gute hewe ya basi n'umwana mwiza yego yaranyeretse uko ndabigira aranyereka aho nkatira aranyereka ay'igihumbi yatanga uku hana ya 5000 ndazi ko ndayatanga kugira nanjye simpombe. Hello bakunzi ba Chivyo Dreams ndabaramutsa bivanye naho muherereye muramahoro mumeze neza no musishaka komeze neza ejo bigahinduka canke no musika bimeze nabi ejo bikaba amateka ageretse ku yandi hama nko mubibona kandi nko twabibabwiye twabazaniye ibindi bishasha umutumire w'igitangaza cane n'umutumire twagiye tubona ibikorwa byiwiwe bitandukanye n'ivy'abandi bakobwa basanzwe bakora ndibaza murabona iruhande yiwe ibintu biba bihari n'umuntu adasanzwe navuga ko ari umuntu adasanzwe muri mu mpano yiwiwe cange mu bikorwa byiwiwe akora nkuko musanzwe bimenyera ibikorwa byiwiwe muri ko murabona ni ibikorwa bisanzwe bimenyereye ko ari abantu b'abahungu cango b'abagabo basanzwe babikora ariko byaradutangaje bituma twoza tukamwegera tukamubaza ati mbega ibi bintu bikora gute byagenze gute tutabarandiriye rero reka tumubaze kwanza atwidondore ndabaramuje cyane mutumire wacu haro neza meze neza yego kutwenga neza none cyane okay urashobora kwidondora ukabwira abakunzi ariko adukikana ba Chivyo Dreams. Hello mama Jane twa Josiane Rambo karibu kandi Josiane mbona usa neza vraiment kandi uko wambaye n'akazi uri kurakora umenga nibisa oya birasa basi ndacamenyereza ndi nka mushasha mu kazi. Okay yego mbega Josiane tuvuga ko abahe jewe ahantu mva mu ntara ya Mwaro ariko nsanzwe mba ngaha mu Kamenge mu Mirango ya kabiri kuri sisi. Yego okay Josiane tuvuga ko Josiane ari umuntu yize wagaruke mu wakangahe ufite amashuri angahe? Jewe nahejeje humanité. Yego wiziki yize gestion comptabilité. Kweki utagiye kudepoza aho abandi cyangwa ugenda ugasaba akaza handi? Basi narasabye nagenda depoza ariko ubuzi bw'ubu biragoye si ngombwa udepoje ucuronka je rero naye nashimye ko no bandikorera utwanje mu gihe nararonka akazi nyene mu byo na depoje nashimye ko no bandikorera utwanje. Yego Josiane wahejeje ryari? Sikera cyane hahita umwaka umwe. Okay bakunzi ba Chivyo Dreams aho muherereye muri madukikana aha ni muri cage mushaka kwibaza ati mbega kubera iki atazungurutse ngo abadandaza amakara bose abashike ko ababazi cyatumye badandaza barashaka kwibaza ati mbega ni kubera iki yahisemwe uwo mukobwa icyatumye duhitamwe uwo mukobwa nuko nariko ndagenda mbona ahantu adandariza amara ndamwegera ariko mvuga ati ntibihagije ko George nshobora kubimenya ariko ndakeneye ko n'abakunzi ba Chivyo Dreams ndetse n'abandi bagenda baraba ibiganiro bashobora kumenya ati ibintu bimeze uko rero nabajyanye umukobwa kugira ngo atuganirire neza icatumye ahitamo kudandaza aka kazi ko kudandaza amakara ego tutarandirireka
tumubaze neza kandi nawe aze kuyigurura atubwire ko byagenze. Josiane wambwiye ko umeze neza uri good. Okay, mbanza umbwirire abakunzi kadukukirana ati mutega amatwi ndababwiye. Bakunzi muri ko madukurikirana mutega amatwi ndababwire. Okay, Josiane ndasaba utubwirire abantu ariko badukurikirana ati jewe ibintu byagenze uku, niyihe mpamvu yatumye wumva woja kudandaza amakara, niyihe mpamvu yatumye wumva wohitamwo uwo mwuga aho abandi bakobwa nubwo babatuma amakara kugura amakara bagenda baje ibege ku mugongo cange mu ntoke badashobora kwerekana ko bagiye kugura amakara. Niyihe mpamvu? Impamvu yatumye jewe ndandaza amakara hariho uburaka bwishi nagiye ndakora nkorera abandi. Rero ngiye ndakorera abandi bampemba intica ntikizi, amafaranga bampemba ku kwezi ntacu yamarira kandi ntibafata neza nkuko nabishaka. Rero jewe naravye guma nkorera abandi mbona umenga ndiko ndahomba cane, cyafata ingingo yo kwidandariza amakara tube duke ariko tube twiwanje. Niyo mpamvu rero naciye nja mu makara kugira ngo nanje ndabe ico noshikako ndeke kuguma nkorera abandi ataco nkora atanyungu nkorayo. Twizere ko ibi uri kurakora ari byiwawe. Yego nivyo wanje. Niye mpamvu yatumye wumva basi ati ngira mpitemo kudandaza amakara kuko utayisemwe ati reka mpitemo ikindi kintu nkora kibe ariko kibe ciwanje uhitamwe amakara? Impamvu nahisemwe amakara, amakara umenga arasuzuguritse cyane nkuko wabivuze. Amakara basi abajene benshi menga ntitwoza turakora mu makara benshi sinzi ukuntu nabivuga, ariko jewe navuze ati amakara kuri jewe reka nemera nze ndayakoramo ariko nanje ngire akanyungu kiwanje nzuraronka nayo gusukisha. Ego utahenze gusa n'agafondo yose kizira ko nguma ncoresha mpayana amafaranga yo gusuka amafaranga ya fondote oya no kwisiga. Ego nanje nze ari ivyo bibiri ndabikure mu makara yiwanje. Josiane mbega watanguje umutahe w'amahera ngara atari banga? Sibanga. Je natanguje umutahe wa 50. Wa 50,000? Ego. Umufuko wose cyangwa igipande? Imifuko ibiri. Ego. 50,000. Uri kuradandaza urashobora kubona ati omwe basindungukana make? Omwe ndaronka 5,000. Umufuko uheze. Umufuko uheze 5,000. Basi biravana. Haraho nsanga harimwo amacenga naho mva ndonka nunguka 5,000 umufuko uheze. Ubundi bampaye amakara meza ndaronka 10,000 15,000. Umufuko wose ugakuramo 5,000? Barashobora guhangika ariko sinshobora gucika intege. Sincika intege. Never give up. Confisi cyo ndiko ndarondera. Yego sinshobora gucika intege. Mvuga ati uno musi umufuko uraheze sinungutse ejo nzokunguka kuko sinokwama hahandi nshaka gutera imbere. Ejo canke hirya y'ejo nyamba nahomvye no musi ejo canke hirya y'ejo nzokunguka. Sinshobora gucika intege. Mbega Josiane ko yinjiye mu kazi ko kudandaza hari aho yari yigeze kudandaza? Hari ibintu wigeze kuba wodandaza? Ego gusa n'ivyari ivy'iwanje. Nadandaza ivyo muhira vy'abavyeyi gusa nanje ni navyo vyampaye courage. Ibaze ko umudandaza ibintu ico ushaka urasaba kandi wari kuradandaza uribaza nta n'igihumbi wakuramwo basi? Oya je sinzi narasaba narinda gusaba kugavura si vyiza. Mbega mu gihe uba ukuyemo iyo 5,000 ejo ugakuramo 15,000 nta gatima kawe kaza ati mbe basha no bigenza gute kugira ngo namenze ndaronka 15,000 ntaronka 5,000 yonyine? Agatima gategerezwa kuza nawe uvyumva. Basi abayanzanira je nanje ndayatuma ruguru barayamanukanira ndababwira ati nanje shaka kunguka ntimuhave mungirira nabi. Yego
gusa ubu twatanguye kumenyerana ariko ndafise uwabandangiye kandi nawe nari ndamwizera yambwiye ati abo oye ni sawa vraiment rero nk'ubu uye aho banzanirayo nababwiye ati jewe ninabona bigenze neza nanje nzobereka ko vyampimbaye nzonabashimisha ndabacorere yego ndabagurira agacupa ubu rero nabone barabinezerewe nk'ubu ndababwiye ati sinungutse vya cane bazoca nabo baraba kandi bongerako yego mbega nta muntu woba waragirishije inama ati jewe ndashaka ibintu byo kudandaza amakara canke ibintu byo kudandaza amakara bimeze gute ko hari abantu winjiza mu buzima bwawe bakaza baguca intege canke bakagutera intege abo bantu baba bahari barahari rero narabibwiye umuntu w'umugenzi ndamubwira ati burya rero jewe ushaka kudandaza amakara hewe yaranciye intege vraiment arambwira wewe Josiane wewe nzi wowe uzoshobora kudandaza amakara uzoyakoramo uzopimira abantu gute wewe nababwiye ati sawa ati sawa jewe nzogerageza nyamba mubona jewe kumenga sinoba nokora mu makara je vraiment ndavyishimiye kandi nzoyakoramwo kuko nasarishije hewe acha yavuga ati nta na kimwe hariho n'uwundi yanteye intege arambwira ati ahubwo kuraje vraiment ati ico ni iciyumviro ciza ati sawa merci maze kuyazana rero maze kuyashikana ngo wewe gudandaza amakara abantu benshi byarabatangaje cyane ariko nanje bimpa kuraje nkuko biko biratangaza abantu ariko bagukurikirana wewe ngo uzoyakoramwo gute ati none waye wowe uzozurapima amakara kweli ati je vraiment uzoyapima cyane mu gupima nawe ukoresha ikirusha ndije oya ati jewe ndinze nihihangiro ryo gukora ikintu ngo rero ngo azogucafuza ati jewe umwanya w'akazi n'akazi umwanya wo kugira neza yego ati hageze ko nigira neza nzokwambara neza nisige uwo tuzohura ntazomenya ko ndandaza amakara ati gusa usanze mu kazi nzoba ndi mu kazi mbega muhiri wanyu canga aho wabaye mu gihe cyo guteka ubwo ntiwaburi wa wundi amakara wayayoza ikirushe cyane oya basi je ivyo ntivyigeze bimbago oya je amakara basi hageze guteka narayakoramwo nkayashira ku mbabura hama ngakaraba nivyo n'ubu uyembwira abantu bariko baranjira bambwira ati wewe ntibibaho ako kazi saki wawe ndabwira ati kanaki wanje ntawo kagenewe kanaki wanje kuko mu gihe nicaye ngaha shaka kuza ndakora akazi nk'amakara abantu niko kazi kanje kandi urabinezeye cyane rwose mbega mu gihe ko hari umuntu numvise karamagara makara be mu gihe agwamagaye makara uyumva gute muri birampimbara cyane kuko niko kazi kanje hari n'uraho yambwiye ati iryo zino turagikura namubwiye ati nta na kimwe muvyeyi ati jewe niko kazi nkora nta na kimwe je ndi makara none je n'ubisi ndatahura neza uwe warahisemwo ati reka je kudandaza amakara hariho n'abaje baguca intege urabona nka wewe uri umukobwa myiza kandi biboneka ko wambaye ukabegwa fresh ewan n'imisori irenganye igendera kubitiza ko akajisho mbega nk'ubu dufate nimba ari umugenzi wawe cyangwa umusheri wawe cyangwa umutipe nyine ashobora guca iruhande yaho uri kuradandariza ashobora kwifuka mu maso ati basi reka maramare na gato oya ahubwo ndamwiyereka kugira ndanamwiyereka nubwo batambonye ndamwiyereka kugira abone ko abone ntavyo gufyina yego ndamwereka ko nkora mu makara umwanya duhuye nisize ntamenya ko ndandaza amakara gusa abasanzwe abizi tukiri ngaho nyene byaramutangaje umusheri wanje nirabimubwiye
sibanga nabigusabye nabimubwiye ndamubwira ati burya rero jewe shaka dandaza amakara aravuga ivyo nibiki wewe nzi wewe udandaza amakara ndamubwira ati je vraiment shaka udandaza amakara ushaka amahera ngani jewe nta mahera nshaka ndamubwiye nta mahera nshaka basi abajene b'ikigihe urabizi baguhaye umutahe bavuga ngo niwe kubesheje akubwira ko ari wagutunze nubwo akongerereza sawa rero nanje nabuze ati je nta mahera nshaka je ndetse udufaranga dukeye mugabo shaka nkoro kagambi kabe gato muga kaba kiwanje rero nabonye notora amakara avuga ngo uriko umviza irimvamwo uriko umviza ivyo mvuga ati nta kundi ko ndakubwiye ntuvyemere nta kundi hewe yagiye kuvyemera avyiboneye ubwa mbere twavuganye kuri fone haza umuntu kungurira amakara ndamubwira ati parudo gato nimira amakara umuntu aranka kuvyemera ngo wewe ngo burya rero ngo burya vyavuye bibavye ati cane gose yatumva uwo muntu ndiko ndamupimira ntiyari kuvyemera naho rero n'umushigwa ari menetse yahavuye aza kwirabira aho nkorera sanga ashone ariko nkayo makara yego bigavuze ngo no kwinyegeza nunama oya ndi mu kazi naciye ndamwiyereka kugira nambone rero yarabinezererewe yaraziko basi ntobikora yavuze ati vraiment courage uri umwana mwiza ndashe umudemu w'imigari mbega nigi ikintu wohanura abandi ba jeune urabona ko iki gihe amadiploma abitse mu nzu ntawe ushobora kuja kudepoza hari uja kudepoza agapapuro kakagehererayo mbega nigi iki wobahanura kugira ngo bakura amaboko mu mpuzu kubera ko ari n'abandi biyumvira projet bokora me bakabura ariko wowe urumva ko waronse projet yiwawe kandi ikwinjiritse yego nigi iki wobahanura cyo bahanura basi muri make harabusanga ari ubufyinyi sikuvuga ngo bobura uko babikora beshi usanga ari ubufyinyi bishima bavuga ngo je sinokora ibi nibi sinokora mu makara sinogenda kwicara ngo ndandaza itomati hariya ico no bahanura nuko bakora amaboko mu mpuzu bakijukira gukora bakareka kuza barizera ivyo bahabwa kwironderera ni vyiza tube duke ariko tube utwi wawe bironderere nabo bagira ico bazoshikako nk'ubu jewe ndizeye ko nzoshika ku bintu vyiza cane nahereye kuri duke ku mifuka 2 ariko ndizeye ko bizogenda neza nko mu myaka 2 ndizeye ko nzoba fise depo y'amakara wow yego amen incizere cyawe cyonyine yego none ndashaka mbaza ikintu urabona nk'uko kuntu uri kuragira amakara ngo y'igihumbi ya 2000 kama ya 1500 ni gute wewe uba ufise nivo upimirako wabimenye gute jewe kugira one ntuhombe kugira simpombe nanje narabajije abagenzi banje ndababaza ukuntu babigenza ana nakampimisha naragiye mu isoko ndagura akadobo ndabaza uwo mugenzi wanje kamubwira none bizogenda gute hewe basi ni umwana mwiza yego yaranyeretse uko ndabigira aranyereka aho nkatira aranyereka ay'igihumbi yatanga uku hana ya 5000 ndazi ko ndayatanga kugira nanjye simpombe yego uca ubimenya ati aya ndayatanze uku ndahomba aya ndayatanze uku naho ndahomba mbafise aho ngarukiritse none nk'ako kuri kurapima nkayo n'ayangana nkaya n'ay'igihumbi gusa ca ndongera yego je ntanga neza ndongera aho ushongera yandi nkaya n'ay'igihumbi ndayaguhaye amahera ndabana nanje nzoza kugushore karibu cyane okay none dufate nk'umuntu ariyumviriye kuza kukuraba ahantu ukorera dufate nk'umuntu ariyumviriye kuza kuraba ahantu ukorera
urashobora gutanga adresse nkorera hanaha yego jewe nkorera kuri sisi nyene kwipave niho nkorera kuri sisi kwipave hehe Mirango de Kamenge Mirango kuri sisi kwipave uvuye muri ville ukafata Mirango rompwe urukira kuri sisi reka ndakuvugire basi iyo adresse bakozi biko murakurikirana iki kiganiro cuno munsi kuri umukobwa wacu yitwa Josiane no kuvuga akorera mu Kamenge Mirango 2 uvuye muri ville ufata bisi ya Mirango rompwe ugusika kuri sisi ugeze kuri sisi hari agapave gaca kamanuka kuri sisi kwisoko ni kucumanuka na gatoya ubona ahantu abari karakorera a droite ufashe Kamenge kinama naho urikira kuri sisi kwisoko ucuduga nkuja ku mamoto kuri sisi kwikaburembi hama tubamagariye vraiment muje mu supporting umwene wacu nagavuga mushiki wacu murambabarira mu supporting umwene wacu murabona afise novuga ko ni impano kuko ibisi byabo bose nubwo tubona umengana akazi bisanzwe ariko ni impano hari bashi batavyumva iri kintu usabye nk'intererano nk'abantu bari kora gukurikirana bafise nk'indoto nabo yo guteza imbere abandi kuko hari abantu baba babayeho kugira bateze imbere abandi baba babayeho kugira ngo bashigikire abandi dakeneye ugira ikintu ubasaba nk'intererano nk'akantu ko kugushikira support kugira ngo ushike kuri ya ndoto yawe kuko ngo umutwe umwe ntiwigira inama kandi ukuboko kumwe ntikwiyaga rero nashaka ubwira abo bantu bafite izo mpano bafite uwo mutima wo guteza imbere abandi kugira ngo uzoshike kuri ya mpano yawe hamwe watubwira kuzofite depo yawe y'amakara uracari ku mifuko 2 tukeneye ko higeje tuzogaruka dusanga uri ku mifuko 80 ijana irenga baza no kukurangura yego kiricu basabye hererano no basaba nuko boza bakaneza imbere nanje arabagenzi babo bakaza barababwira bakaza nyene bakaza baranshorera bibaye ngombwa baka nyene basi shaka nuko boza barahamiza n'abandi kugira nabo bagire ico bakoze akantu kanyuma nk'ubu tubahuje na president mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye niki kintu umusaba icyo umusaba jewe nuko basi shaka umutahe munini yogira agatererano aterereye kavuye ku mutima kugira nanje ngumente nkore nongereze wa mutahe kugira nshike kuri yahangiro navuga yego okay bakunzi bacu dreams bamwe dukunda kandi namwe mudukunda ko mwamubikora geno gire subscribe share na comment kuri iki kiganiro mugisangize n'abandi ko murabona Burundi bwacu vraiment twateye imbere ubu nta myuga y'abahungu nta myuga y'abakobwa ubu twese ni pampa turakorana byose hama reka tumuhe akajambo kanyuma abasezere sawa sawa murakoze